Yesu ashimwe cyane. Ugira usare kubera ugifata tukutuku. Reka nakubwira ikintu kimwe, genda ufashe tukutuku mu ndimi, kuko hariho n'ugendera mu modoka ikamusya igacika cercueil yiwe. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ubu buzima nta kintu na kimwe gikwiye kugusarisha mu mutwe. Rien. Quoi? Ubuziki ico nyene ubuze hariho n'uwakironsa aragitakaza. Ubuzima yo Paulo yaravuze ngo nimba ntihagira uwirata aze yirate ko yamenye Yesu, aze yirate ko yamenye Yesu, aze yirate ko yamenye Yesu. Ndazi yuko ibindi ko navuga harabo bitinjira mu mutwe, ariko bizina rya Yesu Kristo tuvugira umviriza dufatamira ivyiyumvirwa vyose, haleluya, bitumbereye kugwanya ukumenya Kristo tukabimugomorera. Yesu ashimwe cyane. Ndafashe forteresse zo mu vyiyumviro vyawe, ndagomba kubwira ngo naho ufise ivyubuze, ico ufise ntigishobora kugereranywa n'ivyo ubuze.